muri Yosuwa, ibitabo bitanu vya Mose. Turasoma mu gitabo cha Mose, igice cyaho ni cya mbere, umurongo waho wa 5 niwo tugiye gusoma, igitabo Mose yanditse mu bitabo bitanu. Mose yanditse ibitabo bitanu, Mose yanditse. Tugomba gusoma mu gitabo cha Yosuwa. Inyigisho zacu zisa nkaho ziraba, iyi nyigisho y'uno munsi isa nkaho ihagarara ku bice nka 3 gusa. Turaza gusoma, nuko turashobora gusoma kuri B, naho yosoma uwo murongo, ariko ndagomba ko duhagarara kuri B. Nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho, nk'uko nabanye na Mose. B naho nyene rero, nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira, sinzoguta. Amen. Amen. Komera amashi yo mu ijuru, dukomera amashi Imana cyane. Imana tuyongera amashi, tuyongere amashi. Umurongo waho wa 5 hari amajambo meza cyane. Iki gihe Yosuwa yabwiwe aya majambo, Mose yari yapfuye. Uhereye ku murongo waho wa mbere turabona ko Imana yonyene ariyo yabikiye Mose, iramubikira, irabika. Imana ishimwe. Ibwira amajambo akomeye Mose, iramubwira ngo Mose. Ibwira amajambo akomeye Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa shikama shiramanga. Imana ishimwe cyane. Shikama shiramanga, kuko ari wowe natoranije kugira ngo ushobore kurongora no gushoboza ubu bwoko bw'Abisirayeli kugira ngo bashikane mu gihugu c'isezerano. Ikimubwira amajambo abiri ariyo yakoze ku mutima wanje. Iramubwira ngo Yosuwa, nk'uko nabanye na Mose. Yosuwa, nk'uko nabanye na Mose, niko nawe nzobana nawe. Machim. Haleluya. Nk'uko nabanye na Mose Yosuwa, niko nzobana nawe. Kandi Yosuwa sinzoguta. Haleluya. Mubwira amajambo akomeye. Nk'uko nabanye na Mose, niko nzobana nawe. Sinzoguta, sinzoguhemukira. Sinzoguta, sinzoguhemukira. Ijambo fise niri, niki ufise mu buzima bwawe? Niki ufise mu buzima bwawe? Niki kugendana naco? Haleluya. Biraryoshe kubwirwa n'Imana, ikavuga ngo nk'uko nabanye na Yosuwa, nk'uko nabanye na Eliya, nk'uko nabanye na Naka, niko nzobana nawe. Iyo umuntu ari kumwe n'umwubahwa kandi mw'ico gihe ciwe akumva umenga umwubahwa ari hafi yiwe, ararema akaryoherwa, kubera avuga ngo ingorane nogira ndafise uwo no kwitabaza. Iyumvire kubana n'umwubahwa wo mu ijuru. Imana yonyene irabwira Yosuwa, iramubwira ngo nk'uko nabanye na Mose, niko nzobana nawe.
uragomba imana wibaze ni gikufise ni kufise mu buzima bwawe bwotuma uvuga ngo ndafise icyo fise. jewe kugeza ubu numva iyo fise imana mbafise ibintu byose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Abantu bagenda atakintu bafise, ariko urakwiye kuba ufise imana. Kandi Yosuwa yari afise ibintu bibiri. ubwa mbere imana yavuganye nawe ngo nkuko nabanye na Mose. ubugira kabiri yari afise iki? Isezerano. Imana ishimwe, Yosuwa yari afise isezerano, Imana iramusezeranira. Haleluya. Mbega ubu ufise isezerano Imana yagusezeraniye? Nturashobora kuntahura neza, ariko uratinda ntahure. Yosuwa amaze kubwirwa amajambo nk'ayo yaciye ashikama aravuga ngo birahagije. ibintu nabonye ukorana na Mose ku kiyaga gitukura, ibyo wakoze byaranyigishije. igihe twari mu bugaragwa, ingene waciye inzira zitari, igihe inyota yari itwishe, ingene Mose yakubise amazi, ibuye ku gitandara amazi akana. igihe Mose we Imana yakoranye nawe ibintu bikomeye cyane. Yosuwa ariko arabiraba nk'umufasha wiwe. hama Imana iravuga ngo ngiye kubana nawe nk'uko nabanye na Mose. Yosuwa carashikama. Mbega ufise iki gituma ushikama? Urafise imana cyangwa urafise isezerano? Canke uhagaze ku inoti? Inoti ni nziza cyane kandi ni musema kweli. Inoti iragukomeza, inoti iragucisha ahantu utociye, inoti irakubahisha. ariko nagomba nkubwire, hejuru y'inoti hariho Imana. hari abantu bafise inoti nyinshi bakeneye Imana. Haleluya, bakeneye Imana. numva isengesho ryanje ry'uyu munsi kugira ngo twinjire mu bihe byo gusenyura Yeriko. isengesho mw'uku kwezi ndimwo, isengesho mw'uyu mwaka ndimwo, riko ndinginga Imana ngo Mana bana nanje nk'uko wabanye na Mose, nk'uko wabanye na Eliya, nk'uko wabanye na Paulo na Sila, nk'uko wabanye na Enoke. bana nanje bimenyekane, bana nanje abantu babibone, bana nanje ijuru ribimenye, bana nanje abadayimoni babimenye, bana nanje abarozi babibone, bana nanje senga Imana kugira ngo ibane nawe. ntawe uhari ngo aduze icyubahiro cy'Umwami Yesu uwipfuza kubana n'Imana. Haleluya. Mana ibwira Yosuwa ngo unabishima nta muntu azoguhagarara imbere. nta muntu azogira hano azoguhagarara imbere ngo agupinge, azoguhagarara imbere ngo agusuzugure. umuntu wese azogusuzugura nzogira icyo nzomukorera. umuntu wese azokugwanya hari icyo nzomukorera. nta muntu azoguhagarara imbere. iyo umuntu ari kumwe n'Imana, Imana yaravuze akamwishimira, ashobora kwitambika imbere, ariko ntazoguma imbere yawe ibihe byose. azokwitambika imbere, ariko bizorangira abonye yuko ufise Imana. azokuvuga ko amajambo y'agasuzuguro, ariko bizorangira abonye ko ufise Imana. azokubwira yuko atacumaze, ariko bizorangira abonye ko ufise iki? Imana yacu iseruka ubwa nyuma, ntabwo iseruka ubwa mbere. ndabona igihe kimwe Goliyati yaracokoye ubwoko bw'Imana, biraboneka kumenga ni igihangange, ariko Dawidi yari kumwe n'Imana. inyuma yaho araseruka, birangira Goliyati amufukamiye, aravuga ngo naho uri akana gato upima imetero imwe, nanjye nkapima imetero zitandatu. ndabonye ko abagendana n'Imana bagendana isezerano rikomeye. ntawe uhari ngo atere iyindi. Haleluya. Haleluya. Yosuwa ararema, Mana iravugana nawe ngo nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. icyo cyonyine kirahagije.
haleluya. Ni kicho tuma umuntu abana n'Imana, gute Imana yobana n'umuntu ibihe byose, gute Imana yokwirahira umuntu. Ibimenyetso biranga umuntu agendana n'Imana, ibimenyetso biranga umuntu abana nayo ni ibihe? Yesu adufashe cyane. Yo, aya majambo araremereye kandi n'amajambo akomeye cyane. Abantu benshi babaho bazi ko bagendana n'Imana, bakaririmba, bakavuga ubutumwa, bagasirimba, bakavugishwa, bakerekwa, umenga Imana yavuze ko izogendana nabo. Iyo umuntu agendanye n'Imana cyangwa afise Imana, arabimenya kandi avyiyumvamwo no mu mutima wiwe. Ibimenyetso biranga gukorana n'Imana ntabwo ari bitangaza n'ibimenyetso, ivyo sivyo bibyerekana yuko ubana n'Imana. Oya, ivyo navyo ni sawa, Imana irakora, ariko ibiyemeza neza yuko umuntu agendana n'Imana avyiyumvamwo, kandi nyuma yaho abantu banabimuravyemwo baranamibonamwo, gukiza ingwara, kumugurura abantu, ibitangaza n'utwumiza, ivyo sivyo byerekana kubana n'Imana. Izo ni ingabire. Haleluya. Kuvugishwa kandi ibyo uvuze bigashika sivyo byerekana kubana n'Imana. Izo ni ingabire. Haleluya. Narivuze ngo izo siki, icyo si cyo cyerekana kubana n'Imana, ariko ibyo byose ndiko ndavuga ivyo ni biki? Izo ni ingabire. Hano ndeme hariho umuntu umwe ari hano yagiye ku mupfumu, ageze ku mupfumu aramubwira ati wewe genda hariya, genda bagusengere. Genda yo wajuva waje ino, genda subira hariya bagusengere. N'umupfumu nawe yareretswe, erega nawe narakorana n'imwemu mbizira mwereka, erega nawe ne ijya n'ingabire yahawe na Shetani umupfumu. Ndaza abantu basengera hano, umwe yaragiye ku mupfumu aramubwira ingorane zose, aravuga ngo iby'iwawe birakomeye, nta n'amafaranga yawe no kujya, genda urondera umukozi w'Imana yuzuye ubushobozi bw'Imana aba ari wo gusengera, jewe nta mafaranga no kujya. Haleluya. N'abapfumu barabizi hejuru ya Shetani ko hari Imana yaremye Shetani. N'abarozi barabizi, naho baroga barazi yuko hejuru y'amangetengete yabo hariho Imana yabaremye, naho batayubaha, naho batayizera, bakorana n'ikuzimu, ariko barazi ngo hejuru hari Imana yasizeho ijuru n'isi. Ibimenyetso biranga kubana n'Imana ntabwo ari izo ngabire zo kuririmba ngo uririmba abantu bahezagirwe, ntabwo ari ijambo ry'Imana. Turafise abantu bavuga ubutumwa bakavuga n'ijuru ukamenga ryongoroka, ariko bakurikirana Yesu yabavuze neza ngo muzobamenyera ku byo bama. Vyamwa vyabo vyo vyerekana umuntu agendana n'Imana, imbuto umuntu yama. Turafise abavuga butumwa, turafise intumwa nyinshi, abapastori benshi, kandi yitwa bacira urubanza, ariko Yesu niwe yabivuze hariya muri Matayo igice c'indwi, hari amajambo abivuga. Dusomera indwi tumve ku murongo waho wa 21. Matayo igice c'indwi. Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, abona basenga
bazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abantu bose basenga bavuga Imana bavuga Yesu, abo sibo bazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Muzobona bavuga shimwa Yesu, muzokumva bavuga haleluya, muzokumva bavuga mu ndimi, ariko abo sibo bazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Atari ukora ivyo data wo mu ijuru agomba. Kiretse ukora ivyo data wo mu ijuru agomba. Bandanya twumve. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami yego nitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe cyane, nitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, zangabire nitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe, zangabire niho nzoba jinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya, sinigeze ndabamenya, mviraho genda mu muriro mwabakora bizira. Yesu adufashe cyane. Abo bantu mumva batakora ibitangaza, ntibasengera abagwayi bagakira, ntibakoresha utwumiza, ariko ngo data ntiyigeze abamenya. Nigiki cyotuma data kumenya? Nigiki cyotuma Imana ikwemera? Nigiki cyotuma Imana ikwishimira? Nigiki cyotuma Imana ibana nawe nk'uko Imana yabwiye Yosuwa ngo nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Agakiza n'ingabire biratandukanye. Agakiza, haleluya, agakiza ko gukizwa, guhindukira. Iyo umuntu yakijijwe hari ibintu bimuranga. Mu mageragezwa arihangana, kubishitsi arihangana. Umunsi umwe navuye mu gihugu kimwe, tuza muri kwasiteri, umukozi w'Imana zaravuga ubutumwa, haravuga ubutumwa, turafashwa kweri. Ndavuga ngo uyu ni umuntu w'Imana pe, ndihenda nanje nkuko nawe wo kwihenda. Ndamuraba ndamwemera cyane, kugeza ku rugero ibyo ari kunsaba byose nari kubimuha. Turaza vuga ubutumwa bwiza, vuga gukomera kw'Imana, vuga urukundo rw'Imana, hagarara muri kwasiteri akigisha, mbere aravuga n'ibintu byo kwihana, ibintu birakomera. Tugeze muri rirare, umuntu umwe arururuka, yurutse arafise akabido k'amavuta y'amamesa, akururukije gutya, sinze nakiyuguruye, amavuta musesekako. Uyo mwanya yiravye gutya, bwa butumwa bwose bwarafuditse. Ngwe Chahe ukoze ibiki? Arahinduka, aratukana, ndunama, ndamaramara, nibuka ivyo yavuze, nibuka ubutumwa yavuze, numva ndababaye, ndavuga ngo Mana habwa icubahiro, ushatse kunyereka ko abavuga ngo mwami atari bo wemera. Ariko Imana idutabare cyane, Imana idufashe cyane. Ndamwegera mukozi w'Imana ngo no ngoya ngo ivyo ngo none muntu w'Imana ngo no arazimesa, none azimesera ngo kazi k'ivyo biramusha. Hari abantu mubona mwicaranyaho mukibaza ngo n'abakristo kandi ari intumwa za shetani mwicaranye. Tagituma nawe uzoba uri mu rusengero ukabona hari umuntu muri kumwe muririmbana musengana, ntugapfe gukora ibintu, ndabivuze, ntugapfe gukorana ibintu nawe ngo nukubona aririmba, nukubona asenga, nukubona agira ngo upfe kwinjira mu bintu kanaka. Abantu babitse ibintu byinshi mu mitima, abantu bagenda ari amabingira y'inkazi, abantu bagenda ari ababaya, imisi yose zawirinda kandi wiyubana. Harimo abasuma, harimo indyarya, harimo abarozi, harimo ababeshi, harimo abasambanyi, harimo abesikro. Baraza mu rusengero baje kubesha Imana cyangwa baje kurondera aho bibira. Ariko nagomba ndakubwira, naho biruka abana b'Imana barahari. Hallelujah, hallelujah. Hariya hanze baramaze kubona yuko abantu babamenye, araza akiyambika umwami w'agakiza kugira ngo abantu bamubone nk'umukizwa, kugira ngo ashobore kuyongoreza abatari bamwe cyangwa guhisha abantu benshi.
igitigiri cy'abantu bariko barazimiza abandi n'abantu bitirirwa izina rya Yesu binyagaza mu gakiza binyagaza mu myambaro y'abana b'Imana nibo bariko baragwisha abantu benshi cyane. Shetani afise strategie yaravuze ngo mu bapagani n'abapagani gwiye kuja kwinyegeza hari intumwa za Shetani. Bibiri bivuga ngo y'abana b'Imana binjiye mu nzu y'Imana Shetani ashengerana n'abandi nabo kandi Shetani ari mu bantu. Yesu adufashe. Gute ushobora kubura umukristo umuntu agutsitaye ko gutari wihangana? Gute ushobora kubura umukristo umuntu atakaje amafaranga yakubwira ati habaye accident wihangana? Gute ushobora kubura umukristo umuntu umutijije impuzu yatabuka ndi wihangana? Gute umuntu ushobora kubura umukristo ikirato cyagira ikibazo ni wihangana? Gute ushobora kubura umukristo akantu gatoya ukamenga wambaye ugwaga? Uri umukristo wahe? Mukristo wahe? Mukristo wahe? Mukristo atihangana mu bihe bigoye. Mwanya wari wose n'amashavu, mwanya wari wose n'ukwigumura, mwanya wari wose n'ukuzira. Ushobora kuba uri kumwe n'umuntu wagira akantu gatoya umuntu akaziringa akagenda, ariko kwa Mungu ukabona kuri podium. Bitwa ngo barasenga bakamana mu rusengero bari kumwe ku mugoroba umugabo n'umugore umwe umuntu ukabura bahari yundi uraba hari kandi bitwa ngo n'abakristo. Wihangane ufisiki mu bukristo n'ukwihangana mu bukristo n'ukurenza ko icyerekana ko umuntu uri umukristo ni ibyamwa wama abandi badafise. Kwihangana mu bihe bigoye by'amageragezwa. Yesu adufashe cyane. Kabura umukristo wifatikanya n'abandi bari bose ubona basambanyi wemeranya nawe bambaye uku nawe wambaye bisize ibinawe bisize bashonesheje uku nawe bushonesheje uku. Uri umukristo wahehe? Ufisiki kikwerekana kugendana n'Imana. Mu rupangu nta muntu agushingira intahe, muri famiye nta muntu agushingira intahe. Abantu bajyana bakubonye urenganye bajyana guki. Amadeni warasibije nusaba na pardo ujye umwakideni numwishura nuriya ntumwishura nuriya ntumwishura, ariko kwa Mungu uba washananitse ngo je ndi umukristo nzohora ndiwe. Wahehe mukristo wahe? Na twebwe baturungikira audio tukaca tujumira kandi tukabibabwira hano nabone bavyumva. Kubera iki? Hari ikintu kitugera mu mutima, ariko weho umuntu uramwaka ikintu ukagenda botike ukacikwepa kandi ukanavyirengagiza ukanamubona ko ari ico wamutwaye, mwahura ukigira uwejo ukamenga nta nico wakoze. Mu Kristo waheye. Mu Kristo wahe? Ibihe turimo ntibizoherera abantu b'Imana. Gushaza kuzinduka kuza hano ntibizoherera. Hari umunsi tuzoja imbere y'intebe y'Imana ikadukubita intahe mu ruhanga, umuntu wese akabazwa ivyo yakoze akiri mu mubiri. Birashoboka ko ushobora kugira ideni nturonke ico wishura. Yeskize bwira umuntu ingorane ufise. Birashika, birabaho. Reka kuguma ukata amakorosi, reka kurangura na biriya mwibanga. Cyabugufi imbere yiwe naho gutahura, ariko Imana izogutahura yo ibona mu mutima wawe. Hallelujah. Yo ibona mu mutima. Ibiranga ko umuntu agendana n'Imana ni vyamwa, ni inyifato, kwihangana, kwirinda, guca bugufi, gutanga imbabazi, gusaba imbabazi, kurenza ko ibintu bibaye
ukarenzako, cyerekana ko Imana ikorana muri we, kuko Imana ni nyembabazi, utegezwa kugira imbabazi. Muntu yuzuye ibikaramushi umwanya wari wa wose, hari abantu hano bavugishwa, bagavugishwa cyangwa bakaririmba cyangwa bagakoreshwa ibintu ariko badakoreshejwe n'ingabire zabo. Oya, si ingabire zabo, baba bakubitije ku zindi ngabire. Wewe urazi ko hano ushobora gukoreshwa n'akariro kiwanje, wewe ukavugishwa kandi atari wowe uri kuravugishwa, kubera ubwiza bw'Imana bwuzuye hano. Somere guharura. Igice cya 11 ku murongo waho wa 19. Twumva uko havuga. Uti ni musumwe. Pardon gatore kandame, aho sindahashika. Guharura. Guharura 19. Duharura soma 13 turabe. Ku murongo wa 25 turabe amajambo ahari. Inkuru abansi bagarukanye. Nuko bagaruka hashize iminsi 40 bavuye gutata ico gihugu. Bashitse basanga Mose na Aroni n'ikoraniro ryose ry'Abisirayeli i Kadeshi mu bugaragwa bw'Iparani. Babiganira inkuru hamwe n'iryo koraniro ryose, babereka ibyo bamuye. Babarira Mose kandi n'ivy'ukuri koko gitera batanubuki, kandi ngivyo ivyo twamuyeyo. Mugabo abantu baba muri ico gihugu n'abahizi, kandi agara vyabo bizitijwe inzitiro z'amabuye nini cyane. Sawa. Reka mbere twabonye y'Abanaki, kandi igihugu c'Inegebu kibamwe Abamaleki n'umugamba waho ubamwe Abaheti n'Abayebusi n'Abamo, kandi ahaherereye ku kiyaga haba Abanyakanani bo n'abaherereye kuri Yorodani. Imana ishimwe. Amen. Dusomere ayo majambo arakwiye mbere naho utosubira kuyasoma. Ndaza kuvuga ibikurikira hamwe n'ibyo nagomba kuvuga. Hano turabona abantu bari bagiye gutata igihugu. Mose arabatuma bagenda ari benshi cyane, ariko bagezeyo bazana amakuru y'icyavutu. Abisirayeli bumvise ayo makuru, abaranduza imitima yabo barihebura. Hari abantu bagendana amakuru yo konona imitima y'abantu. Biramarira ngo bari bagiye bose, abashoboye kuzana amakuru afatika n'abantu batatu, Yosuwa na Kalebu. Abandi bose barabakurandura imitima. Yesu adufashe cyane. Kandi bitwa ngo n'abakuru bo mu Bisirayeli. Narimvuze ngo birashoboka yuko ushobora kuba hano mu ishengero, ivyamwa vyawe ukuvugishwa no kwerekwa. Nasoma ijambo ry'Imana nsanga hari abantu bavugishijwe, biramarira ngo Mose Imana iramugendera iravuga ngo ndaje kukugendera, ngomba kwitiza ku impemu yawe.
wawe ndayishe abantu 70 bo mu Bisirayeli bavugishwe nawe, maze Imana bikora kuba ku mpemu ya Mose. Abantu 70 bo mu Bisirayeli bavugishwa n'impemu yari muri Mose, bose ngo batangura kuvugishwa. Bibiri ico yambari ngo hari n'abandi babiri batari mu iryo koraniro bari muhiri wabo, abo nabo ngo kuvugishwa. Abo byari bigabo by'ibigonde, abantu badashoboka, ariko kubera Abisirayeli batanguye kuvugishwa, bavugishijwe n'imwe yari muri Mose Imana yitije, na bya bigonde bitangura kuvugishwa. Hano turafite abantu b'ibigonde ushobora kubabonamwe akantu gatoyi k'ubuntu bw'Imana, ukibaza ngo ubwo buntu bw'Imana bubamamwo. Oya, n'umuriro w'umuvumbika w'umurahurano. Hano turashobora gusenga bwiza bw'Imana bukaza, kabona umuntu ngo haleluya, kavugishwa, wagera muhira ivyo avuga mwibarabara ingeso z'ukibaza ujya nimwe yari karavugishwa. None bibaza ko yari karavugishwa nande? Na kariro kakarahurano. Imana ibwira Mose ngo ibigira Yosuwa ngo nzobana nawe, nzogendana nawe, kandi kwigera ndaguhemukira. Imana idufashe cyane. Uragomba ko Imana igendana nawe. Kugendana n'Imana bisaba igarama. Hari ibintu uheba, hari imyifato utifata nk'abandi, nugendana n'ibije, nugendana n'ibigezweho, niwifata nk'abandi bose. Iyo ugendana n'Imana ugira discipline y'ijuru. Haleluya. Hari ibintu ntashobora kwemera mu buzima. Hari ibintu ntashobora kwemera mu buzima. Iyo nsomye ibyanditswe vyera, ndabona umugabo umwe, turabisoma mu gitabo cyo guharura. Erega ndereya iyo turiko turavuga amajambo nkaya gusinzira ni kawaida, bareke basinzira. Bareke basinzira. Abani ngo bareke basinzire, ntiwowe bavyura ngo bashobore, kuko nabone ntibibabaye, barara bataryamye hariya, barara bicaye bari mu bibazo, aho boja gutabarirwa hano baca babokorera hano agatiro. Nubu nohindura sije nkavuga ibihuye n'ivyifuzo byabo, ntibasubira gusinzira. Ntibasubira gusinzira. Mvuze ngo iraguhaye umugabo cyangwa iraguhaye umugabo wapi, ntasubira gusinzira. Iguha umugabo gute n'ufise ko atari gwawe? Musi umwe Yesu arabwira umugore yaraje kuvoma, aramubwira ati mpa ku mazi nwe. Amubwira ati wewe atani kivomesha ufise. Yesu avuga ati umenye ugusabye amazi wari kumuha kwiryo riba nawe akaguha yandi. Ti wewe woyakura he? Aramubwira ngo uwo mpaye amazi nazosubira gusonza no kunyote gukundi. Haleluya. Aravuga tuziko wewe uzi ivyanditswe. Yesu yamubwiye ijambo rikomeye avuze kubijanye n'abagore n'ibiki. Arabwira ati n'umugabo nta n'umugabo ufite. Ndabona ko ufise abagabo batanu, umugabo wose nta muntu ari muri bati. No ufise so wiwawe. Hano hari umugabo usanga afise bagore nk'icenda canke bane batandatu. Umugore umwe bagendana nabo kuri WhatsApp. Arayicaye hano ariko ararungika message ngo tugomba tuze mu mwanya, ngo duhurira hehe. Kandi ari hano. Aba bazohoraho, ariko nagomba ndakubarire abo nintumva, kandi ijambo ry'Imana rirabivuga, aba bazohoraho, ariko nagomba nakubwira hari umunsi bizosobonuka neza abana b'Imana bakaja habona ku mugaragaro.
gituma yavuze ngo reka bikurane. Urashobora gusinzira mu butumwa nk'ubu, none ushaka ubutumwa ubuhe wewe? Sinzira hari ijambo ry'Imana nk'iri, ushaka ijambo rimeze gute? Muzosha nta kabuza, muzosha. Muratwenze, muzotokombera bya hatari, umuriro hari wo kubaturira, murashya, muzosha mudahindutse, mudakijijwe. Yo, nta bintu byo gufyina. Ijuru n'amasantima, ivyo urabikora igahora, ukinyuza, uzosha, kandi iherezo ryawe izoba iryo muri Gehinomu. Udahindutse uzosha pe. Umuriro urahari n'ijuru rirahari, kandi abazorijamwo bazorijamwo, n'umuriro abantu bazowujamwo n'amamiliyari n'amamiliyari. Yesu adufashe cyane. Mana ibwira Yosuwa iramubara ngo nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Ariko amajambo ari mw'iki gitabo uzowamuyarimbura ku murango no mw'ijoro. None amajambo y'ubuzima aravugwa nawe ugasinzira. Uzoyarimburira hehe ko na Bibiliya utayifise? Nakanya turiko turavuga ko shetani aguteye fenere gukaba usinziye. Ngomba senge ndangize. Ndabizi nuwo bikubwira ntiwo bitahura, kandi ntiwo navyemera. Ariko mwene data, musore, mwene data, mushikanje, mupapa nsumba, wowe uri hano, wagiriwe amahirwe yo kuba hano. Ibi ndabikubwira simfise ubwoba, nutagororoka, nutakizwa, nutabana n'Imana, nutagendana n'Imana, nutihana, nutahindukira, imbere yawe ni habi cyane. Iherezo ryawe ni rya Gehinomu. Ibinyoma warabigwijije, ubwesiko mu rwego rurerure, ivyo urabifise. Naho wishuye ideni ry'Imana, udakijijwe ntibizokubuza kuja mu muriro. Naho wotugurira iki kibanza cyose uri umwe, ukubaka etaje, ukayuzuza, hama ukavuga ati injira muvugiremwo ubutumwa, hanyuma ukaja mu vyaha, ivyo ntivyo guhesha ijuru. Biramariye ngo turetse ukora ivyo data wo mwijuru agira gute? Agomba. Niko Bibiliya yavuze, gukora ivyo data wo mwijuru agira gute? Uzoja mwijuru ngo nukora ivyo data wo mwijuru agomba. Agomba. Mwanya uburi kumwe n'umuntu, bundi mwanya ubuganye n'abandi bafiance, usanga umugore afise abagabo bane, usanga umugabo afise abagore bane, usanga umufiance, umukobwa afise abafiance bane, umusore afise batanu. Kizwa ku munwa, kizwa muri message, kizwa mu bikorwa ukora, kizwa mu majambo, kizwa muri langaje, kizwa mu nyambaro, kizwa mu ngendo, kizwa mu biganiro, kizwa mu rugo, kizwa ku mugabo wawe, kizwa ku mugore wawe, kizwa kuba muvukana. Abo muvukana bakwiye kukwamurako ivyamwa, abubereye mbere bakwiye kukwamurako ivyamwa, abakorege mukorana bakwiye kukwamuramwo ivyamwa, bakavuga ngo vy'ukuri uriya muntu yarakijijwe. Ivyamwe bihe bariko barakwamurako? Ivyamwe bihe? Vyamwe bihe? Urigumura, urafata ingingo, kibiriraho, guporomoka. Hari n'ibintu twemerewe bigeraho tubiheba kubera agakiza. Hari ibintu twemerewe ugasanga amategeko arakwemera ikintu, mugabo ugasanga agakiza karashobora kuvuga ngo iki kintu naho wakijijwe iki kintu gihebe, kandi ukagiheba kubera agakiza. Kandi Paulo yavuze ngo ivyahora
bimbera inyungu narabihebye ku bwa Kristo kandi yarabyemerewe kubironka ariko ku bwa Kristo arabiheba. Hallelujah, hallelujah. Tugomba gusenga, kadusengere mu iryo sengesho. Biramariye ngo Abisirayeli bihebuzwa n'urugendo, abagabo bagiye gutata igihugu bazana amajambo y'icavutu. N'ubu hari abantu bafise amajambo y'icavutu yo kubomora no gusambura gusa, nta kuremesha biba muri bo, kandi ibyo barabigendana. Majambo y'icavutu, majambo yihebuza abantu mu rugendo. Ariko nkurikiranye ingeso z'umwami Yesu, nta hantu na hamwe Yesu yaciye ivuta abantu yama baremesha akababwira ubunebure bw'ijuru no gukora ku mwami Imana. Ibyaha byawe ugendana bizogusekura naho wabigize ibanga. Ndabizi ko hari abambona nk'umwansi, sinoreka kubivuga ngo mbe umukunzi, urankunda cyangwa ureke, ndazi ko n'ubundi mwese mutankunda mwese, vyo ndabizi. Nobabesha ngo hamwe se murankunda, na Yesu ntibamukunze bose nkeswe Yozefu. Yesu nibigeze bamukunda, no muri bo no mu bafarisayo baramugwanya, baramuteye n'amabuye arahunga. Paulo bamutera amabuye ariko arababwira arabahunga. No babwira ubutumwa nk'ubu mukankunda, harimwe intumwa za shetani ndiko ndakora mu mitima yabo, ahubwo yabuzaha cyangwa sohoke. Frere nguruguruye nguriya ariko Imana iragukunda, igufise ku mugambi mwiza, nawe komantaza umutima. Ndiko ndakubwira naye akuremera ubuzima, naye azogutabara ejo hazoza, naye azotabara umuryango wawe, naho bitakubaka, naho bitakunezera, woyumvira ejo habuzoba icaremwe gishasha. Hari umuntu umwe yigeze kunzanira amafaranga kandi ntiyari make, yarashika miliyoni 5, kandi twari dufise ibihe bigoye pe by'amafaranga. Washaka arayazana ayavuga abwira ayazanye ari kigira 10, nkiyabona ndashima Imana ndamusengera bitewe n'ibihe twarimwo. Ndiko ndasenga mezagira, numva ijwi rirambwiye ngo uhezagiye ibidahezagirika. Mutima urasimba, ko mhezagiye amafaranga nkahezagira uwo muntu. Ndasubira ati pu, mu izina rya Yesu shetani toka. Iyo ufise ikibazo rero rimwe na rimwe n'ijwi ry'Imana ugita rya shetani bitewe n'ivyifuzo vyawe. Ndakemera iyo mpemu, ndabandanya ndasenga. Inyuma yaho numva irindi jwi ngoya, ivyo uhezagira ntibihezagirika, kuko ivyo bintu uri kurahezagira birahumanye, ayo mafaranga siyo. Namubara ati mugabo, aya mafaranga kwa humanye wayakuye he? Ko numvitse ngo arahumanye wakuye he? Acarambwira aho yayakuye. Ikinya kica kiramfata mu kuguru n'umushatsi ucurahagarara. Cyandaterwa ndamusubiza ati jana utamena twara. Ndarara aho naraye nk'umukukwe. Umukukwe imvura yaraguye mu ijoro, irawukubita
imvura irikiragwa itangura kuvuga ngo buce nubake buce nubake buce nubake buce nubake. Bukeye izuba riseshe imvura itakigwa akazuba kaje utangura kuvuga ngo ndararaho naraye ndararaho naraye ndararaho naraye ndararaho naraye. Cyane mubwira ati naho turi mu bibazo turararaho twaraye twarutamena twari vyawe jana ubuhumane bwawe ntuhumanye ubuzima bwanje n'ishengero. Ntabwo twokora ibintu nk'ibyo. Aravuga ngo ngo amafaranga niyo yatwaye ngo aho sengera ko ndiyatanga bakayatwara ati genda nyene utware aho wahora usengera. Ubundi ko wahora usengera aho kutanasengera ngaha aha wari uyazanye kugirana. Arate ntabwo yari umukristo wacu ayasubizayo kubera naramusengera gusa kubw'ibibazo yari afise arayatwara. Arambarira ngo aho sengera turayatanga arambwira ngo mbere ndumudiakoni. Ariko Imana ishimwe ivyo byaramwigishije arayajana ntiyasubiza niyo yayatwara. Ndamubwira amajambo menshi ayajana muhira ayamarana igihe arabura amahoro. Inyuma araharambarira ngo mbarira by'ukuri nimba ushobora kwanka miliyoni 5 nibihe murimwo muri mu ngorane nk'izo witwaje iki? Tinitwaje agakiza no kugororoka. Agakiza no kugira gute kugororoka no kubaha Imana kuko inyuma y'aya mafaranga hari irindi juru hari ubundi buzima hari ubundi bugingo. Ivyo byamuteye gukizwa pe ndashima Imana ntakiriho yarapfuye ariko apfuye akijijwe. Nyuma yaho yaraje aravuga ati ndahagaritse burya nakora ibi arihana arahindukira ibintu byose arabiheba ajya ku murongo arakizwa. Ivyo yahora akora bitari byo byose yakuramwe ayo mafaranga arabihagarika aravuga ngo niho nkibona Imana mu myaka yose mbonye. Urakwiye kubicitegererezo gishikana abantu kukugororoka nucibwemo n'amafaranga nutabwa agaciro kubw'amafaranga nutakaranga kubw'amafaranga nutakaza ubwigeme kubw'amafaranga nutagaza agakiza kubw'amafaranga. Ndabibutse ko amafaranga akora hano mu isi azoherera hano ariko inyuma y'aya mafaranga azohinduka impapuro tuzotaha iwacu mu ijuru. Amen. Hallelujah. Yesu Imana yamubwira ngo nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Hallelujah. Mose yarabanye n'Imana akorana nabikomeye. Imana iramwiyereka mu buryo bukomeye kandi no mu gupfa kwiwe Imana imushingira intahe. Urakwiye kuzoshingirwa intahe no mu gupfa kwawe Imana ikavuga ngo nkuko nabanye naka niko nzobana nawe. Hallelujah. Ufise iki? Uyo mugabo arambwira ngo wishimikije iki? Tinishimikije agakiza no kugororoka. We wishimikije iki? Aho ni wishimikije umubiri, aho ni wishimikije amashuri, aho ni wishimikije amafaranga, aho ni wishimikije. Hari umuntu aba yishimikije ivyo agufasha cyangwa azogufasha akagukandamiza akagukoresha ukutari. Ivyo bintu uramubwira ati twarutamena ndararaho naraye iyandemye iyanzigamye iyangejeje uyu munsi ayo maboko yawe nahatoba izohagurutsa n'ayandi maboko. Hallelujah. Hallelujah. Abantu nibagukange umuntu ntagukange ibintu nibikucange oya nubatinye. Imana ibwira Mose iramubwira ngo abo bantu bo mu ico gihugu nimubatinye nahari barebare nahari bigonde nahari abahizi nahari bishirira. Mose aravuga ngo tuzobajya bwa mutsima icyabakingira kitakiri kuri bo ariko twehe Imana nimbi twishimiye ikatuzinezererwa tuzobajya bwa mutsima. Mose yizera Imana. Hallelujah. Ibimuharura ko nk'ukugororoka akavuga ngo nimba Imana itugize gute itwishimiye
Mana nimba twishimiye hari abantu batazoguhagarara imbere. Yesu nashimwe. Tera haleluya. Mana nimba kwishimiye hari ibintu bidakwiye. Mana ibwira Yosuwa, Mana ibwira Mose ngo abo bantu ntubatinye, abo bahizi ntubatinye, abo barozi ntubatinye, ibihagurutse ntubitinye, nimba Imana ikizente ikwishimiye ntubatinye. Muntu ngo nuko yemeye ko hari ibyo azogufasha nabireke, nabireke, nabireke. Naho yobiguha bitari mu Imana nta mumaro. Ivyo yaguha nabireke, ako kazi nakareke, ako gutandukanya n'Imana uyo mugabo, ivyo bintu nabireke. Imana yo mwijuru irahari, nimba kwishimiye iyakurokoye hahandi na hahandi, izogutabara, izokwambika, izokosa, izokuzigama, izogukorera ibintu byose. Bwira mugenzi wawe ngo mwijuru hariho Imana. Tugomba dusenge. Ngomba senge. Biranga bagendana n'Imana. Hari ingeso ziranga bagendana na Shetani bitirirwa Yesu. Hari ingeso ziranga abakozi ba Shetani cyangwa abana ba Shetani kandi bitirirwa Yesu. Kandi aba baruzuye mu migwi yariyo yose. Urashobora kunama mu mutima wawe. Ufise iki? Ufise Imana ugendana nayo. Imana yagushingira yo, Imana ibwira Yosuwa ngo nkuko nagendana na Mose niko nzogendana nawe. Wowe by'ukuri wumva umutima wawe kwemeza ko ufise Imana? Umuntu uramuparika ukamuhenda ukamwuzuza, umuntu uramushyira ku murongo ukavuga ikintu ukamenya kubeshe kandi ukaba amahoro, ukavuga ikintu ukabona kuri njyajya kandi ukaba amahoro. Ukubita indahiro hariya, hari abantu usanga bakirahira bishwa, hari abantu usanga bakirahira abana babo, hari abantu ngo ndaka umukristo. Hari abantu shora kwibaza ubukristo bwabo bukagucanga bukakuyobera. Ufise iki wa muntu we? Warabatijwe mu mazi menshi, wigwa kwa Mungu gusenga, waje guhimbaza Imana. Ufise iki? Imbere yuko dusenyura Yeriko, banza usenyure Yeriko y'ibyaha biri mu mutima wawe. Ivyo byagutandukanije n'Imana. Shobora kubura umukristo uskiraba pornography. Shobora kubura umukristo ukiraba amasinema amareresi y'ibishegu. Shobora kubura umukristo ukinwa uburuturutu. Shobora kubura umukristo rangaje yawe yakunaniye gushira ku murongo. Shobora kubura umukristo utihanganira umuntu agize ikosa. Akantu gatoya uwo gutwara miliyoni 100 byogenda gute? Uwo guhemukira ikintu kanaka byogenda gute? Uri umukristo wahe? Mbega Yesu ko yihanganiye abantu, agakiza kawe gahagazehe? Muri societe na wundi bataramirako rimwe na rimwe uvuga ngo barakwanka ariko bikuvako. Birashoboka ko hari abantu barenganywa ariko hari n'uwusaga bimuvako. Nifato yawe ingene uri n'ingene umeze
mu rupangu. Reka dusenge. Nimba wumva woca bugufi ugasaba Imana imbabazi, urashobora guhagarara ku maguru yawe gusabira imbabazi. Muri ibi byavuga ngo je ndi umukristo nzohora ndi w'ibihe byose, kandi ndakomeje mu rugendo rwanje. Kamera yaranse kuyikontorora. Kamera fisi ibyo wiratana gusa n'ubusa. Umusiguzi yaravuze ngo byose n'ubusa. Umubiri n'ubusa, amashuri n'ubusa, amafaranga n'ubusa, ibintu byari byo byose. Iyo tugeze mu ruhande rw'Imana, iyo tugeze mu ruhande rw'ibyisi, ibyo biboneka nk'isi. Ariko nagomba nkubwire, birafise umumaro, turabikeneye, turabishaka, ariko ntibiguteshe Imana, ntibiguteshe agakiza. Ibyo ukwiye kuronka ubironke mu nzira nziza, ibitaje mu nzira nziza n'ubusa gusa. Mana, ndasabiye imbabazi aba bantu, niwe wabahamagaye ku uyu munsi. Iri jambo rirakomeye, turabasengeye ubagirira imbabazi. Barahagurutse bariyizi. Mana ya Aburahamu na Isaka, Mana Shadrake na Meshake na Abednego, aba bantu urazi imitima yabo, turabasengeye. Urabwira Yosuwa ngo nkuko nabanye na Mose ni kuzobana nabo. None rero Iyeriko y'ibyaha, Iyeriko y'ingeso, Iyeriko yababoshe, Iyeriko banzu isenyure, banzu yipomore, hindura imitima yabo, hindura imibiri yabo, hindura ingeso zabo, hindura uweshi bwabo, bakure mu bujyajya, barahuruduka, barashavura, bafise kamera zidasanzwe. Mana senyura iyi nayo ni Iyeriko, imitima yabo iguhindukirire, bakindure mwami. Hari ibyo bakwiye guheba, hari ibyo bakwiye guhindura, hari ibyo bakwiye guhagarika. Babayemo kuva kera arabaja ba shetani, babayemo kuva kera arabakozi ba shetani. Bakindukize, barasire umuco wabo, barasire bakumenye. Bakindukize, hindukize imitima yabo. Mana baharire, Mana baharire, Mana baharire, Mana baharire, Mana baharire, baharire. Umuririmbyi yavuze ngo ubonye ko amaraso n'umwita umunyabyaha uca umwita umugororotsi. Mana baharire, bagirire neza, bagirire ikigongwe, ubaharire kandi ubatunganye. Mana turagushimiye kugiye kubagira neza. Cyubahiro kibi cyawe bafite mu gitabo cy'imanza, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye umwanya nyene Mana, umwe wese ivyo yafuza atari vyo ace bugufi, aho yahurudutse ivyo yapromokanye ace bugufi, yihane acishwe bugufi. Mwami, abantu bameze nk'indyarya, ababeshera abandi, abasuma n'abambuzi, abakora ibitari vyiza, Mana bagirira imbabazi, abinyegeza. Yesu we, tubazi ko imibiri yacu itemba nk'amazi, itemba nk'ubusa. Mana turabasengeye, amaraso yawe abeza. Aba bantu bafite mu gitabo cy'imanza, umwe wese icyo yakoze kitari cyo araciye bugufi. Kandi Mwami, umwe wese icyo yakoze kitari cyiza, umwe gusaba imbabazi, mutahuze ace bugufi kandi asaba imbabazi ku Mana, asaba imbabazi no mu mutima, ahinduke abicare mu gishasha. Ntibigumuruko hari abantu bameze nk'amabuye yama mu mazi atina, bama bahaguruka, bama bihana, ariko ntibakinduke. Amaraso yawe abahindura. Urakoze mpemu yera, bana nabo muri byose mu izina rya Yesu, amen. Tugomba dusenga isengesho ryo gusenyura Yeriko. Birambwira ngo Yosuwa, Imana iramubwira ngo nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe, nkuko nakoze ibitangaza niko nzobana nawe. Hari igisagara cy'Yeriko byari byaranse ko bagishikako, inyuma yo guca bugufi, inyuma yo guhindukira, inyuma yo gutungana, bemererwa kwinjira ihehe i Kanani, cyangwa se mu gisagara bategerezwa kwinjiramo. Ngo imubwira Yosuwa iravuga ngo babwire biyeze ejo tuzojabuka Yorodani
tuzojabuka bamara iminsi 3 biyeza bihana natwe twariko turihana kugira bikunde tujabuke Yorodani y'ibibazo vyari imbere yacu kumbure inyuma yo kwina hari Imana ishobora gukora ku buzima bwawe. Kadusenge Yeriko yari mbawe hariho Yeriko kandi ndabyizeye uyu munsi ugira indi turiko turasenga hariho Yeriko igiye gusenyuka imbere yawe. Urashobora gusengana nanje iminota itarenga nk'itatu gusa dusenyure Yeriko. Uyu munsi narinze yuko hari ikintu nza gukora kidasanzwe kijanye na profesayi kandi Imana yari yambwiye ibintu byinshi nza kuvuga kuri mwebwe ko bijanye n'ubuhanuzi. Nari nabibwiwe kuwa Mungu nari hano kandi n'ubu ndacyabufise ubwo buhanuzi butari buke muri mwebwe, ariko ejo ndiko ndasenga hano Imana imbwira aya majambo aya mpejeje kubabwira. Ndavye ubuhanuzi nkabona n'amajambo Imana yambwiye, ari wewe wumva nari gukora iki? Nari kuhanura? Nari kuguhanurira naho buri umunyabyaha wewe ntangorana. Ubuhanuzi bwo kuri butavangiye bushinda umutima n'ubunyene muronse kandi buzogushikana ku buzima budasanzwe. Ibijanye n'ubuhanuzi bw'ibifadika no kuwa Mungu harahari, nzobabwira ivyo mugomba kuba, nzobabwira ivyo mugomba kubona, kandi Imana irikira bimbwira ndi mu bihe by'amasengesho uwa Mungu nzobivuga, ariko vyari ngombwa ngo uyu munsi ubanze wumva ico Imana ishaka kuba. Kandi Imana ishoboje kuwa Mungu ivyo Imana imase Misiri kirambwira byose. Haraheze iminsi 3 hariho message Imana impa ijanye n'ubuhanuzi bw'abantu bamwe bamwe muri mwebwe. Reka nzobishikiriza ku munsi wa Mungu, nzobishikiriza n'ivyaba ngombwa Imana ikugiriye neza uzozuzanye ahantu vyandika canke agenda, kuko nzovugana n'abatari bake, uze wandika amatariki wongere wandike n'ivyo mvuze, kandi uyu mwaka n'ukurikira ivyo bintu uzobibonesha amaso yawe. Uyu mwaka nyene turimwo, uyu mwaka turimo, uyu mwaka nyene mwayameze turimo, uyu mwaka nyene uyu utarahera uzobibonesha amaso. Abatarabibona bazobibona mu mwaka uza, bazobibonesha amaso yabo. Reka dusenyure Yeriko. Ndabizi kuwa Mungu sinzigisha, nzovuga ivy'Imana imaze imbwira indwi 3 zihera igume bimbwira hano, na hari ivyo nabitsewe, hari n'ivyo nanditse hano, hari nabo nzoza ndatuma ko ati ngwino ndakubwira ivy'Imana yambwiye. Hari ivy'Imana yambwiye ntashobora kuvugira hano, ndabikubwiye byoca bihagurutsa abadayimoni benshi. Abadayimoni biki? Nimba hariho ikintu ca mbere shetani atera ni shari. Nubona ko abo muvukana mukundana uje hejuru yabo gatoyi uzohinduka umwansi wabo. Uwo musi nyene haguruka dusenyure Yeriko iminota 3. Urafise Yeriko iri imbere yawe. Uyu munsi tugomba kuzunguruka inshuro 7. Nivyanagukundira utumuzunguruka rimwe, uzunguruke 2, uzunguruke 3, uzunguruke 4, ukwiza inshuro 7, hanyuma wihakamo, hanyuma tuce dusenga twitahira. Abisirayeli bazungurutse umunsi wa mbere bazunguruka 1, 2, 3, 4, ku munsi wa gatandatu barabwirwa ati zunguruka rimwe barata, ku munsi ugira 7 bazunguruka Yeriko inshuro 7, Yeriko kirasenyuka. Natwe uyu munsi n'umunsi wa nyuma, abari kure abari hafi tugomba gusenyura Yeriko mwaka kanya, kandi ndizeye ko Yeriko yari imbere yawe igomba gusenyuka mu izina rya Yesu.
nyemerera mwumvire ijambo ngomba kubabarira. Amen. Muriko murapanga intebe. Muzijanye hese. Banza mwumve icyo ngomba kubabwira, tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Amen. Nagomba ndakubwire ngo ubu ndi mu gihe cy'Imana. Ndi mu gihe cy'Imana. Ndi mu gihe cy'Imana. Mbana nayo, nkorana nayo, ndarana nayo, nirigwana nayo. Ubu ndi mu gihe cy'Imana. Ndi mu gihe cy'Imana. Nuzu ndaba ubujya ngo ubu ntabwo nsa nkuko nahora nsa mu minsi heze. Ubu ndi ku rundi rugero. Nushobora no kubitahura. Ntabyo ushobora gutahura, ariko Imana ibana nanje. Iriko iravugana nanje. Ndabiza amajambo ndiko ndavuga muri iyi minsi ndiko ndasenga amasengesho nkaya. Ntuzu yafata minenegwe, uyafate nkaho Imana ari yivuze. Kandi Imana izozi yakorerako. Muri iyi minsi turetse no mu yindi minsi isanzwe, nta majambo atari yo mvuga. Mugabo urundi rugero. Ubu ni nkuko nahora ndi hano hasi. Nahora nakorera ngaha. Imana iri hano canke iri ngaha. Ariko ubu naduze nayegereye cyane. Ubu ndi hano hejo. Mwisi y'imwemu ndi hafi yayo. Cyo gituma nahagaritse kujya kugira ngo ndayegere. Cyo gituma nahagaritse kujya kugira ngo ndayegere. Kare madamu yambari ngo ipantaro ngo heraba ngo ingene watanguye kuzura kwe. Nzoguma nkwega sentire nkwega. Sigare no kuyigufa ariko ntaco nzoba. Ariko negera Imana. Negera Imana. Negera Imana. Hari amajambo ngiye kuza ndavuga ku buzima bwawe azokuremera amateka mashasha y'ubuzima bwawe. Kandi na urasenga amasengesho nkaya ariko ndiko ndayadugako. N'urugero ndiko ndagerako ndumva ko rutandukanye n'ubwo nahorako. Ndazi ko ndi hafi y'Imana. Ushobora kutabitahura kandi kuvyemera ariko ndabizi. Ndazi ko ndi hafi y'Imana. Ico nzohagarika kizohagarara, ico nzokwega kizokweguka, ico nzorema nzogirema, ico nzoshiraho nzoshiraho. Kobwa wa Yesu yibereye hariya turavuga ngo hari umuntu Imana irinze agasho. Ubwo nyene aciye biba hari ibintu Imana igiye gukora kibiriraho. Kandi isaha nyene hari ibintu tugomba guhagarika. Mwaya makoraniro hari impfu tugomba guhagarika no mu miryango yabo. Abadayimoni basa nkaho bari bayateguye, ariko muri famiye muzobona ibimenyetso gusa, ariko Imana igomba gukuraho impfu. Ubushobozi bw'Imana ikorana nanje. Ubushobozi bw'Imana irema ibitangaza n'ibimenyetso. Turaguhamagaye ku iyi saha. Turagomba gusenyura Yeriko. Fata umwanya usenge, hariho Yeriko iri imbere yawe. Yeriko ntayo nzi. Yeriko y'ubugumba, Yeriko y'ubusore, Yeriko y'akazi, Yeriko y'amadeni, Yeriko y'abakwanka, Yeriko sindabizi. Yeriko imbere yawe, senyura. Mana. Magaze nka Yosuwa, magaze nka Mose, magaze nk'intumwa yawe. Uyu munsi n'umunsi ugira indwi. Mana ndazungurutse ituro ya mbere Yeriko mu izina rya Yesu. Wabuze ngo uri inyuma y'ijambo ryawe. Ndasenyura Yeriko y'umurozi yarahagurukiye aba bantu. Ndasenyura Yeriko y'umurozi mu izina rya Yesu Kristo. Abari kuri Facebook, abari kuri YouTube, fatanya natwe duse
Yeriko rota parasi hariho Yeriko yari imbere yawe turasenyagura Imana ikorana nanje Imana Aburahamu na Isaka Imana ya Shadraka na Meshaki na Abednego Imana ya Paulo na Sila hari ibintu duhagaritse hari ibintu tubomora hari ibintu dushize kwiherezo ibihome byari bimaze igihe kirekire mu izina rya Yesu Kristo Imana yanje Imana ndiko ndasenga senyura Yeriko yari imbere y'ishengero senyura Yeriko yari imbere y'ishengero gira ishengero ryawe Yeriko bomora Imana data Imana Aburahamu turasenyura Yeriko umukristo ari mwaya materaniro turasenyura turabomora turahagarika kuboko kwawe si kugufi ngo kunanirwa no gukora haleluya Yesu hagarara harengeye urakoze mpemu yera bomora Yeriko uyu murozi amaze igihe kirekire ariko aradusugereza ariko arakurondera ariko arakugwanya ivyo akoresha vyose birabayanire turabigwijije n'ubusa turabihagaritse iyi dayimoni iyi mpemu mbi ibi bisigo aba badayimoni mwemumiza amadeni mwemumiza ubugwayi mwemumiza agasuzuguro turasenyura ibi twitambika imbere turabisenya mu izina rya Yesu Kristo senyura senga mwami nyenijuru n'isi nyemerera mwami ndasabye faveur ndazi kunyumva ndazi kuri kumwe naje haguruka harengeye kuboko kwawe senyura Yeriko yari imbere y'aba bamama yari imbere y'aba bapapa senyura Yeriko yari imbere y'iri shengero senyura Yeriko irikiragwanya iyi miryango ishengero ryawe tabara ubwoko bwawe tabara abana bawe uri Imana ishoboye uri Imana y'ukuri uri Imana Aburahamu uri Imana ya Isaka uri Imana data uri Imana repentance niwe waduhamagaye niwe wadutoranije imitima ya benshi yikoreko yihindure yitabare tabara Yeriko igihe kirekire Yeriko yo kuyerera Yeriko y'amadeni Yeriko y'ingwara Yeriko y'abarozi Yeriko senyura ugurura amaviza ugurura ingendo ivyari itambitse Yeriko yo kutarongorwa yo kutarongora yo kutaja mu gisagara cawe injira mu gisagara Imana ikorana nanje mwaya masengesho niko ndasenga ndavuguruza ndakeneye intahe Yesu ndaguhamagaye Yesu ndakwinginze urakoze mpemu yera ugurura akazi ugurura amafaranga ugurura ingendo hagarika ivyishira hejuru ivyatangiye abana b'Imana ivyatangiye ubwoko bw'Imana ivyatangiye amablocage turasenge ibiganza by'ishengero ryawe turasenge ubwoko bwawe w'izina rya Yesu gira icyo ukora gira icyo urema hindura ibintu tabara ubwoko bw'Imana tabara repentance tabara cyagagura imigozi senyura Yeriko w'izina rya Yesu reka binjire mu isezerano reka binjire mu gisagara reka Yeriko isenyuke binjire mu gisagara cyabo binjire mu igisagara cy'isezerano turaguhamagaye Mana turaguhamagaye ugurura ijuru ugurura ububiko ugurura ijuru kora ibidasanzwe ugurura senyura imiryango Mana turagushimiye kuri Imana data kuri Imana ishoboye kuri Imana y'ukuri kukijije abagwaye kuremye ibitariho turahari ibintu dutegerezwa gukuraho hari ibintu dutegerezwa gushingura turagushimiye tugukomeye amashi urashobora kwihakamo k'intsinzi akamo k'intsinzi ishira mu izina rya Yesu turizeye turakiye turatsinze turakiye
Yeriko irabomotse, Yeriko irabomotse, ibihome birabomotse, ibisika birabomotse, ibisika birabomotse, ibisika birabomotse. Oh, hallelujah. Mana turamushimiye, tuparosike lole, turamushimiye, turamushimiye, tugukomeye amashini impundu mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyindi haleluya. Mana irakoje. Ubwa mbere bwo Yesu n'umwami asenyuye Yeriko. Amatangazo turasaba abasamariya b'imbabazi basigare bose. Turafise umugwi w'abafasha kwa muganga twawise ngo n'umugwi w'umusamariya w'imbabazi. Abasenzi rabuyo muntu. Abasenzi mujane hariya Yeriko yasenyuye.